Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese ari. Mwamaze kubibona ni Irambona Guillain behind camera, muri kumwe na 1K Tizani. Turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Uyu munsi tubazaniye umukozi w'Imana, umutama wacu, umuvyeyi aza kutuganira vyinshi kubijanye n'umuhamagaro wiwe. Hari abantu bigoye kungene twobita, ariko ni bitabo dusoma tukabona umuhamagaro, tukabona ishaka, tukabona ukwitanga. Sinovuga vyinshi, reka tumubazanire mukurikirane kungene agiye kutuyagira urugendo rwiwe rw'umuhamagaro. Ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Murabona uno munsi yuko dutekanye, dutekereje kubera turi kumwe n'umwubahwa, umukozi w'Imana, umutama wacu. Rero benshi baramuzi, ariko kubatamuzi reka abaramutse ndetse anabibwire uwo ari we mumumenye. Karibu Pastor. Murakoze cyane, ndanezerewe cyane ko mwantumiye kugira ngo dushobore kuganira. Jewe nitwa Ruvugana Joseph Ferdinand, ndi umupasitori kandi mbimazemo igihe kinini. Navukiye mu muryango w'abapagani, hanyuma Imana inkuraho hantu mu buryo budasanzwe. Uko nakoze igikorwa cy'Imana cyangwa nagiye nkora mu gikorwa cy'Imana ni birebire cyane. Ni birebire cyane kuko navukiye, nk'uko maze kubivuga, mu muryango w'abapagani batajya gusenga na rimwe. Hanyuma rimwe Imana yarakoze igitangaza, abantu muri Eglise Anglicane baza kuvuga ubutumwa ndaginga. Hanyuma baravuga ubutumwa bimwe byo gukina by'abana bahamagara bihana, cyandagenda ndafukama. Mvukamye baransengera, baca barambaza ngo uri umunyeshuri? Nanjye ntoya, sindi umunyeshuri, sindajya ku ishuri. Hanyuma baca bavuga bati kuwa mbere uzoje ku ishuri. Kuwa mbere naciye njya ku ishuri, kandi nshitseyo nize école primaire ahantu yitwa mu Kigomera, hafi yo mu Ndita, muri komine Gishubi. Imana ngira neza, ndiga umwaka wa mbere n'uwa kabiri, uwa gatatu njya kwiga Ikibuye. Ikibuye muri komine Bukirasazi. Mugabo ubu urazi ko kubera byahindutse, ubu ni muri komine Gishubi, ariko hari Bukirasazi. Ndiga umwaka wa gatatu n'uwa kane. Mu mwaka wa kane niho nabatijwe. Mugabo mbatizwa jewe nitwa Nyandwi. Nitwa Nyandwi. Mugabo kuko umudirecteur waho akunda kuza agasanga ndiko ndasenga, kenshi agasanga ndiko ndasenga, nyuma acanyita Ruvugana n'Imana. Rijya Pastor Ruvugana niho ryavuye. Ariko ubu nitwa Nyandwi. Hanyuma ati ni Ruvugana n'Imana. Okay. Hagera igihe rero bavuga bati reka duhindure amazina yose, mugabo iryo kuko ari rirerire duca tukwita Ruvugana. Icyo gihe rero ntibirirwa bajya kubihinduza mu butegetsi, bahindura ku madokima gusa. Hanyuma baca banyita Ruvugana. Hanyuma Joseph nari nararyiswe na data wacu ngwaye, araza bimwe abagatolika bajya batanga ngo ibatisimu y'abagwayi, anyita Joseph. Mugangiye kubatizwa njashira ko Ferdinand, ni kuko ririya sinarikoreye, njanitwa Ruvugana Joseph Ferdinand. Naho nabatijwe, jewe nabatijwe mu itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu 1965.
1965. kandi navuye muhira nyagirwa ndashika ikibuye nyagirwa batubatiza tunyagirwa dutaha tunyagirwa. Pastor, Oui. imbere ko tuja muri byinshi dusangize ubuzima bwanyu. Mbega mu muryango mwavukana muri abana bangahe? Mbega mu muryango mugica ubwenge mwabona ibintu byari bimeze gute? Mwari hehe? Okay. Jewe umuryango kavukiye mu muryango nkuko nababwiye w'abantu batasenga, ariko papa yari afise abagore babiri. Mama niwe yari umugore mukuru, jewe nari mu nda ya mama twari batatu gusa, jewe muhungu umwe na mushiki wanje mukuru na mushiki wanje yankurikira. Nuvuga mu muryango twari batatu gusa. Hanyuma Imana naho yankuye, nyuma nkuko navuze, nyuma twari dufise inka nyinshi cyane muhira wacu. Mbega aho hari hehe? Aho hari muri komine Gishubi, umusozi kigufi ku gatumba kitwa Nyabisagara. Muri zone Nyabitanga, ubu ni zone Nyabitanga. Nuko murabayeho mu muryango, mwatubwiye ko wari umuryango w'abapagani. Mbega nibihe bintu byabera mu muryango iwanyu nyene ubona ati kwera ibi si ibintu by'urukristo? Jewe byari bihari cyane. Icya mbere hari akabarego gateye ubwoba, kuko inzoga zarakuranwa, ugasanga bakenga hari izindi zihari, hari akabarego gateye ubwoba. Ikindi giteye ubwoba nuko baraterekera inyuma y'inzu iwacu hari akazu k'ibyatsi karimo ibintu amabuye bita inguru. Bakajya bagenda bagaterekamo inzoga z'impeke, bagakuramo utuntu, ibintu nk'ibyo. Urumva by'ukuri barabapagana. Kandi baraja no kuzana abapfumu bakajya kuraguza, turabibona turabana. Yego barafata inkoni bakatwirukana, tukabunda tukaraba ibyo bakora. None bakora ibiki icyo gihe? Wabona hari abo bita ibihweba, bakasiga ibintu by'amarangi mu maso, ukabona yambaye nk'ishirasoni, akavuga ibintu bitameze neza by'ibishegu. Hama ya ntango y'impeke bayikoresha iki, byagenda gute? Dusangize kuko urunganwe rwa kino gihe benshi ntibaba bazi, barumva guterekera muga ntibazi kumwe ntivyagenda. Dusangize ubwo buzima. Nibyo ukuntu babikora, kuko jewe kuko twebwe ntibashaka ko abana tubibona, mugabo twarinyegeza aho twinyegeje tukabibona. Barashobora kuza bakavuga ibyo bavuga, bamara kuvuga amajambo y'ishirasoni, ukabona bariko baranywa izo nzoga, izo mpeke, bakagenda bagasoma, hakaba uwo bise kiranga. Uwo kiranga ukumva ari kuvuga ibintu, akavuga ibintu, yavuga ibintu, abantu ukabona barakomya amashyi, abandi bagapfukama imbere yiwe. Muri make wabona yuko bafashe kiranga nk'uko ufata umuntu abavugira ku Mana. Kuko niyo haba hari umurwayi barashobora kubahamagara, bakaca avuga ati uyu azokira cyangwa azopfa. Yego. None vyarabuko nyene yaba abivuze? Ntitubizi niba byaraba cyangwa bitaba, mugabo we yavuga gutyo, ngo byarashobora kuba cyangwa ntibibe. Yego. Kandi umuntu yumvirije iwanyu mwari mwifise, mwari mufise uburyo buhagije. Yego. Mwadusangije ukungene mwahavuye muja kwihana biciye mu bakozi b'Imana mu ishengero rya Anglikani. Baca babwira ati kuwa mbere muzoje kw'ishure. Mbega nibo babarihira ivy'ishure, nibo babamenye ivy'ishure, canke babahimirije kwiga mugabo umuryango ukabandanya ari bo bamenye ivy'ishure? By'ukuri bo baraduhimirije ngo njya mu ishuri. N'ishuri nagiye kwigamo icyo gihe ntiryari ry'Abanglikani, ryari ry'Abametodiste libre. Abametodiste libre
rero icyo gihe twicara ku mabuye, ku mabuye, ishuri ryari risakaje ibyatsi rihomesheje ibisindu, tukandika nyine kutugura baduha, hari utuntu tutugura batwita utugura tumeneka, akaba ari two twandika ko mu ntoki gutya twicaye ku mabuye. Nta mapubitire yarahari. Abana bubu ntibazi ikigura, hari ikindi twandikisha nacyo nigeze kugakoresha gatoya bacita tushe, yari amatushe. Pastor, dusangize mbega nyimba muvyibuka mw'iyo myaka ari myaka ryari mwebwe ico gihe ciwanyu? Ico gihe jewe nagiye gutangura ishuri mu 1962. Mu yandi majambo abantu bavyumva igihe Uburundi bwacu bwikukira, iyo mwarabibona? Narabibonye, indege zarazana ibipapuro zikagenda zita hirya no hino bavuga yuko tugomba gutora iprona. Kandi na Rwagasore yaraje kuri zone Nyabitanga, yaraza kwiyerekana. Mwaramubonye amaso mu yanyu? Twebwe abana turagenda twurira ibiti, twarurira ibiti turamubona. Nibuka ko hari n'umwarimu yigisha mu Ntita yaciye amusaba agatumba kari hakurya y'iwacu, kandi yarakamuhaye. Aramwereka ngo kariya gatumba ngo mushobora kukamba nkazokubakako. Acaramubwira ngo ndakaguhaye, kandi n'ubu umuryango wiwe urahari, yitwa Ntibanyiha Joseph. Kudusangiza ubuzima bwa kera biraturyohera ko twe bimwe tuvyumva mu bitabo, abandi babitubwira uko nyene. Nivyo koko. Mbega Pastor, oui, ico gihe mu ubuzima rukristo bwo mw'iyo myaka mubona bwari bumeze gute? By'ukuri ubuzima bw'icyo gihe bwa gikristo, wabona abantu barakiraga kiza neza by'ukuri, ukabona barakakiriye, kuko icyo gihe hari ikanguro ryavuye muri Anglikane imatana. Niyo mpamvu abimatana aribo bagenda bazunguruka bavuga ijambo ry'Imana. Ukabona ko abantu batura ibyaha, bakazana ibiheko bakabiturira, bakazana ibintu bakabiturira, ukabona ko by'ukuri bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu warabona ko uwakira Yesu wasanga amwakiriye koko. Nuko rero mwatubwiye yuko mwageze igihe mwenga mushitse muri segondere musenga gose, directeur akageza aho avuga ati ni umwe ruvugana n'Imana. Ego, mbega aho hari mu wakangahe? Mwari mwiga mu wakangahe? Igihe yanyise ruvugana n'Imana ndi mu mwaka wa 4 wa école primaire. Ntise bwashike muri segondere. N'icyo gihe mugabo najya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndi muri segondere, kuko icyo gihe naho nari umukristo naraca ku ruhande, n'inzoga nkazinywa, nkaziba, nkafata umukenke nkagenda nkanywa, hanyuma no kutukana by'abana narabikora. Mugabo nshitse muri segondere mu mwaka wa 2 turi muri camp biblique Imweya, niho mpwemu yera yamanutse ndatura, noneho niyegurira Imana burundu, hari mu 1970. Imweya Igitega? Imweya hari Igitega. Mwari mu wa 2 muri cycle supérieur? Yego. Mbega mwari mwigira iki? Icyo gihe nta section zari zihari, kuko urangize 7e préparatoire wakora concours hanyuma ukaja muri secondaire. Icyo gihe rero jewe twari tukiga ibyo bita amakuru genero. Uwo munsi mpemu yarabagendeye, muratuye murihanye, ubuzima bwanyu bwaciye bubandanya gute?
bwahindutse busha cyane kuko icyo gihe hari kuwa gatandatu sinzobyibagira twararirimbye mpemu ryera aramanuka tubikora ubwa mbere ari nk'ibikino byari nk'ibikino kuko twari tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana mugabo tukarihinyura abazungu tukabahinyura kuko twabona ibyo bakora mugabo mpemu yera aramanuka ari kuwa gatandatu turaririmba hagera n'igihe cyo kujya kurya ntitwajya kurya tuguma turirimba bukeye mu gitondo twazindutse tuza gutanga igishinga ntahe bamwe bajya ku muyebe abandi bajya hirya no hino abazungu baradushyira mu modoka ngo tugende gushinga intahe hirya no hino icyo gihe rero niho nakire Yesu nk'umwami n'umukiza njyewe nari naratwaye na dictionnaire yo ku ishuri ikibuye ndagenda ndakuyisubizayo ndakuyiha directeur igihe nakura mu biro byawe naratwaye dictionnaire nayibye hanyuma ntiyamenya ko nayitwaye njya ndayimuha kandi turangije 7e hari n'umuntu nari naraririye amabenye yego cyagiye tuvuga ngo ntituzogaruka ngaha nawe ndagenda kumwishyura hanyuma directeur kandi byatumye nawe nyene yihana kuko yaravuze ngo koko wari warayitwaye ntego naritwaye ngo none wumvise wihane nihane ngo jewe natwaye ibitabo byinshi ngo ariko uranduse ngo nanjye ngiye kuzobizana urumva rero ko byagize ikimazi kinini cyane icyo gihe nagiye no gusaba imbabazi ababyeyi no gusaba imbabazi ku bo twari dusanzwe tubana hirya no hino Imana inkorera ibitangaza tujya dutangura kuvuga ubutumwa tugenda jewe twari dufise korali yitwa Croix-Tête yari irimo jewe na Buconyori Eliya yitabye Imana Bishop na Sibomana Emmanuel Sibomana Emmanuel yari uwo mu bagenzi n'uwitwa Mugabo Jerome nawe yaritabye Imana yari uwo mu bagenzi twarazungurutse hafi Burundi bwose tugenda turirimba dushyira intahe bagenzi muriko muradukurikira murabyumva bino bintu aho abantu bakoreye Imana za 70 n'ubu bakiriko Pasteur dusangize kungene mwagiye muraduga kugeza aho muzezwa n'amabanga akomeye uno munsi mu gikorwa c'Imana byagiye biragenda gute byagiye bigenda mu buryo budasanzwe murazi ibyagiye bishikira Burundi muri 72 jewe nagiye hanze mpungira muri Tanzania nakigwa n'ababikira abo babikira turakorana igikorwa cy'Imana nyuma bashikiriza abandi ba missionnaire nyuma ndagenda njitabora Tabora mba mu rugo rw'abisilamu nabo baranyakira ariko nguma nsenga mu buryo budasanzwe icyo gihe twari twahunganye n'uwundi umunyeshuri nawe yitwa Fonogori Deogracias nyuma yajya guhindura izina yitwa Nkundabantu Deogracias turahungana twari turi kumwe hanyuma tukajya dukora igikorwa cy'Imana naho twari turi kuri uwo mwisilamu twarasenga twaragenda ni mu musikiti baba bari gukora bimwe by'abakora twebwe tugasenga mu izina rya Yesu turi muri mosque hanyuma baza kutuvumbura babonye ko ibintu byabo bitagenda neza baradusezera tujya kwakirwa n'uwundi mukristo wo muri Pentecote ahantu yitwa Iruriyankuru turagenda turahaba tuhabaye naho nyene tubona ko tutagomba kwakomeza kuko twumva ko dufise inyota yo kongera kwiga tuca twongera gusubira itabora mu muji tubana ababikira baratwakira neza nyuma nabo nyene baravuga bati rero byiza mukwiriye kuraba ukuntu musubira ku ishuri nyuma baratworiyanta tujya ikigoma kugira ngo twitegure kuzoja muri Kongo kuko ariho bavuga igifaransa ngo tuje kwigayo nyuma
turashobora kuraba ukuntu tujyayo tubona ntibikunda icyo gihe dufata inzira ya Ngara ngo tujye mu Rwanda. Icyo gihe muri Uganda hari intambara ikomeye cyane ya Idi Amin n'abandi, ntibyakunda ko dushobora kujyayo. Tujya tuza Ikibondo, hajya muri Tanzania, turahamara iminsi. Abo b'Ikibondo baca baraturyana ko tujya Ikigoma, dufata train tujya Ikigoma. Dushyitse Ikigoma tujya twakirwa naho nyene n'abapadiri baratwakira, turahamara igihe gitoya, tuvuga ubutumwa, tuvuze jewe narinze kuvuza inanga atakibazo. Nyuma nabo nyene baza kuvuga bati reka tubahe abamisiyoneri baba protestanti bari ngaha baba PEFA. PEFA ni kimwe na FECABU. Tujya muri uwo muryango baratwakira. Bamaze kutwakira nibo bahindutse nuvuga umugisha wacu, tukajya tujyana kuvuga ubutumwa hariya mubaha gutyo. Nyuma baza kumbaza bati mbega mwabana ko tubona mwakijijwe mwasengera mu mashengero ayahe? Jewe nca ndababwira jewe nasengera muri Methodiste Libre, ngo hari umumisiyoneri n'umwe wobuzi. Hari umuganga yakorera hakikiwe yitwa Ogden. Nca ndababwira nti ndamuzi yitwa Ogden. Aca avuga ati se wiwe twariganye muri kaminuza muri faculté de théologie. Ati rero ngiye kumurungikira fax ndamumenyesha yuko mfise abantu b'ikibuye bari ngaha. Okay, aca arabarungikira nawe aca ntiyatevye kubishura, arungika n'amafaranga yo kudufasha. Aca aravuga ati rero abo bana nimubaronderera ibyangombwa bazoje mu Rwanda kugira ngo bakomeze amashuri. Baca baraturonderera ibyangombwa nk'abanyeshuri, ivalize, impuzu gutyo. Baragenda baratukatishiriza amatike ya meri yo kudushikana Uvira. Turagenda dushyitse Uvira dusanga hari abamisiyoneri b'abapentekote baje kutwakira n'amazina bayafise. Baratwakira nabo baca baturonderera imodoka itujyana i Bukavu. Dushyitse i Bukavu dusanga hari abandi bamisiyoneri baturindiriye. Hanyuma nabo nyene baca baraduherekeza badushyitsa kuri Rusizi, dusanga hari abapentekote baje kutwakira. Hanyuma Imana ikora igitangaza, nabo tujabutse ntitwamerewe neza. Hajya kuri Gasutamo kuri immigration baradufashe nabi, baratumerera nabi cyane, baradufukamisha, baratuzungurutsa, batubwira nabi cyane. Turanakomereka, jewe narakomeretse mfise isebega. None pastor, iyo minsi mwava Tanzania muja Kongo muhunga, urumva ivy'amashuri byo byari byabaye birahagarara. Yego. Turagereraho onye kuri immigration, none babagirira nabi kubera iki? Ni urumva batubwira ko turi impunzi, twari turi impunzi. Hanyuma bakavuga bati mwe mwampunzi mwe, muri make baradufashe nabi. Hanyuma abamisiyoneri bari baje kutwakira barababara cyane, baca batujyana kwa guverineri. Icyo gihe babita abaprefe, baca batujyana kwa prefe de la prefecture Cyangugu. Atubonye nawe arababara cyane, abonye amaraso ari kujejeta. Nyuma aca atujyana kuri immigration, ati aba bana bazize iki? Barabura icyo bavuga. Nyuma batureka turagenda. Abamisiyoneri rero b'igihundwe b'abapentekote baradushyirako mercurochrome, baratuvura. Bukeye ahantu hitwa Ikibogora muri Methodiste Libre baza kudutora, turagenda dusanga baraduteguriye aho twiga. Aho mwari mugeze mu mwaka wa kangahe? Icyo gihe jewe naciye njya kuko nari ndi mu mwaka
wa gatatu intambara iba Yego. naciye njya mu mwaka wa kane nca niga ecole biblique mu Rwanda. aho twari muri 1900 donc 1973. Icyo gihe rero ndonka diplome kandi diplome naronse yari ya mbere. Narabonye diplome uwo twari turi kumwe nawe baciye bamujyana ahandi kuko yari yarize ecole catéchistique y'Imutumba, yari mu gatolika, ajya ahantu hitwa i Gitarama kwiga ngo nawe akomeze kwiga. Murashitse rero mu Rwanda muraronse na diplome, mbega ubuzima bwabandanyije gute bwo gukorera Imana n'ubundi buzima busanzwe byabandanyije gute? Hariya nashyitseyo bwa mbere nari umwe mu baje kuvuza gitari. Burya pasiteri muravuza gitari? Yego. Hanyuma rero ngishikayo baciye bantora muri classe ngo mbe chef wa korali kandi nkadavuga n'ubutumwa. Mu gihe urumva kuko yari école institut biblique icyo gihe, mu gihe cya stage baciye bantuma kujya kuvuga ubutumwa ku mashengero. Kandi by'ukuri narabuvuze ntanguza kora amakorari bigenda neza, ubuzima bumeze neza nta ngorane. Urumva uwo misiyoneri yakomeze kumfasha, yaratanga amafaranga ngaho, kandi n'ishengero ryaratwakiriye neza. Hanyuma Imana itugirira neza, nshagomeza kwiga kugeza ndose iyo diplome. Nyuma baca bantorera kuba umurongozi w'ugwaruka muri conference. Nuvuga muri conference hariya yari conference imwe. Nkagenda mvuga ubutumwa hirya no hino, mvuga ubutumwa hirya no hino. Nyuma njya kugira ayandi maformation, nagize ayandi maformation i Gitarama y'ibirabana n'iby'amakoperative, ngira iyindi formation irabana n'ibyo kurongora ugwaruka, ndatanguza amakoperative hirya no hino. Nyuma najya kwigisha, najya kwigisha, ndigisha umwaka wa gatandatu, ndigisha n'umwaka wa gatanu, bagenda baduhindura. Nyuma najya gusubira mu ishuri mu Rwanda nyene. Mu Rwanda nyene. Ariko icyo gihe nsubira mu ishuri narisanzwe nkora muri usine y'icyayi ahantu hitwa mu Gisakura. Naho nyene nahavuze ubutumwa mu buryo budasanzwe. Nyuma narabaye umudirecteur wa koperative y'umuceri ahantu hitwa mu Bugarama. Naho nyene narakora n'igikorwa cy'Imana. Nyuma rero ndagusubira mu ishuri, nsubira mu ishuri mvuye gutanguza ishengero i Butare ahantu hitwa Astrida ya Libre Methodiste, ya Methodiste Libre. Icyo gihe rero hari mu 1985 kushyitsa 1987 niho narindi. Hanyuma njya ni muri faculté de théologie i Butare, ndiga kandi ndi n'umuprofesseur nigisha, ndi umuomoniye kuri école sociale y'i Butare. Hanyuma icyo gihe rero nyuma nza gusubira mu ishuri, njya kwiga école normale. Ndayitangura mu 1987 ndayirangiza mu 1991. Icyo gihe rero ndonka diplôme des humanités pédagogiques. Ndi umupasitori, narahezagiwe kandi narubatse. Yego. Mwubakiye mu Rwanda? Nubakiye mu Rwanda mu 1976. Ubu Imana itugiye imbere, mu mwaka uza nzogera yubile y'imyaka 50 nubatse. Ibintu biraryoshye. Pastor muzadutumire kweli. Muzadutumire kuri yubile. Urumva zoba ari ibintu byinshi, ari naye nyinshi. Kandi twizera yuko Imana izohaba
shikana bikamera neza. Mbega mu Rwanda mwamazeyo igihe kingana gute? Mu Rwanda twamazeyo igihe kinini kuko urumva twashitseyo mu gihumbi, nashyitseyo ari mu kwezi kwa 11 mu 1972, mvayo mu 1994. murumva yuko hafi 22. Yego. Tumenyesha abantu yuko uno munsi mwubatse ngaho Igitega, mufise n'abana bangahe? Urumva Imana yaduhezagije n'abana 4. Mugabo umwe yaratashe, yasigaye 3. D'ailleurs bari 5, umwe yatashe akiri mutoya, yagize accident atari yitaba Imana, hanyuma dusigarana 4. Hanyuma umwe uwundi yitabye Imana ari twaramaze gutaha turi no mu Burundi, asiga abana 5. Niwe yari umukobwa umwe Imana yaduhezagije. Rero dusigaye turi kumwe n'abahungu 3. Hore Pastor, mbega mwagarutse mu Burundi ryari? Urumva muri 1993 amaze kuba amatora twaciye twitegura ko tugomba gutaha. Hanyuma madame araza no kuraba aho tuzoshikira, mugabo nyuma haca haba ziriya ngorane. Twari twaramaze kugurisha inzu twabamwo mu Rwanda. Rero twibaza ko niba tukwiye gutaha, niba tutakwiye gutaha, byose biratuyobera. Pastor, none mwagarutse ryari mu Burundi? Ni uvuga mu Burundi intambara yo mu Rwanda imaze kuba, byabaye ngombwa ko tuvayo dushikira i Bukavu, tuvuye i Bukavu tujya Uvira, turahamara igihe. Muri 1996 jewe ncamona bourse yo kujya kwiga i Nairobi, kwiga kuri Daystar University, ari naho nize ivy'iterambere. Mbere mu Rwanda nari ngiye gukurikirana science de l'éducation, ntibyakunda. Hanyuma intambara iza kuba muri Congo muri 1996 irakara cyane, jewe maze kujya i Nairobi. Hanyuma umuryango waciye wiruka ngo urasanzara, mugabo nyuma baza kwegerana, baraza bashika mu Burundi, barabakira, baraba mu Burundi. Abarundi nabo baca bararaba ukuntu bazobanzanira, baraza bansanga i Nairobi. Rero ndangije ishuri mu 2002, niho naciye ntaha, ndataha ino mu Burundi. Icyo gihe nacyari mu kwezi kwa 12 ndabyibuka. Hanyuma mu kwezi kwa mbere ishengero rya Methodiste Libre ryanyakiriye ikibuye, rica rintuma gukora mu biro by'iterambere no kwigisha muri école, muri institut biblique y'Imweya, nshinzwe na paruwasi y'ahantu hitwa mu Rukoki. Rero icyo gihe nicyo gihe nashoboye gutaha. Mugabo umuryango wari ukiri hanze kuko abana bari baciga, na madamu wanje yakiri hanze, ariko baje kuza nyuma basanga naramaze kwiyesara. Pastor, mudusangije ubuzima bwanyu butangaje, twebwe tugiye kubamenya gose muri ino myaka. Musanzwe mufise ibyo mugejwe, murongoye Synergie des Églises ngaha anyuruna nigo amashengero mu ntara ya Gitega. Mbega ivyo navyo vyagiye kuza gute ko mwari muvuye mu mahanga? Ibyo ni gitangaza cyane kuko jewe ngishika no muri Congo, Église ama Église yo muri Congo yaciye ntora kurongora no guhagararira impunzi muri Congo. Kuva
ahantu hitwa ikamanyura gusiza ifizi ni jyewe nagenda kubankadara ngashyiraho n'abapasitori bankadara abakristo mu makambi uko byaje n'Imana yabikoze. Mu yandi majambo murafise amavuta y'uburongozi Imana yonyene yabisigiye turetse iby'abantu baba barakoze. Nibyo pe. Hanyuma nshyitse no muri Kenya barantoye abarundi ko ndabahagararira auprès des autorités kenyanes. Akaba ari mpagararira impunzi muri Kenya kandi ndi umunyeshuri kandi icyo gihe hari abategetsi benshi abaministeri bahungiyeyo abamusenyeri bahungiyeyo mugabo abarundi bakoranye nza numva bantoye ngo ndabahagararira ntashye rero uko byaje ngaha murazi ko hari igihe bigeze gutora abagomba guhagararira amashengero donc organe bakoranye jewe nari nkina mushasha mugabo nja numva bantoye kujya muri organe ihagarariye amashengero mu Burundi nyuma hano baca barantora yuko bahagarariye imbere mwabanje kuba muri organe ihagarariye amashengero mu Burundi ubu naho muhagarariye amashengero ngaha mu ntara ya Gitega. Yego urumva rero ni Imana yabikoze kuko papa yarasanzwe ari umurongozi kugira ngo ubwo burongozi bwarabakurikiranye. Tubwire ntibyoroshe kurongora abantu bafise ivyizerwa bitandukanye mbwa bose mukabakira mukabafasha mukabatunganiriza biga ubu buzima mubayemwo bwo gufasha amashengero atandukanye afise ivyizerwa bitandukanye ndavuga afise amadoktrine atandukanye biba bimeze gute? Ntibyoroshe mugabo twebwe ntituraba amadoktrine turaba ubumwe turaba ubumwe ikintu bagomba guhurira ko nk'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nk'abasangiye gutegura umugeni wa Kristo turaba ubwo bumwe ibi by'amadoktrine ntitubiraba ibyo biba mu mashengero iyo habaye amatati turaba icyateye ayo matati tukabumviriza twamara kubumviriza tukaraba ibyo bagomba guhurirako ibyo rero nibyo turaba kuko ugiye mu madoktrine nta n'umwe yobana n'ubundi kuko naho twese dukorera Kristo usanga bamwe bafise ibyo bahagaze ko abandi ibyo bahagaze ko abandi ibyo bahagaze ko twebwe ibyo ntitubiraba turaba tuti mbega nk'abahamagawe n'Imana igikwiye kuduhuza ni giki ni uko twamamaza ubutumwa bwa Kristo tutarabye idini runaka ahubwo turabye tuti umutima w'umuntu gusa ibindi tudahuza tukabishyira ku ruhande mugabo tutireka dufashanye igihe hari ikibazo tugahagurukira rimwe twese tugafasha umuntu niba hari uwabuze umuntu niba ari umupasitori yagize ikibazo tukamufasha ibindi ishengero riragenda rikabikora ku giti cyabo. Icyatumye ndabahamagara nuko tumaze guhurira kenshi mu bikorane bitandukanye bakabashimira bakavuga ati uwo mupasiteri umutama wacu aritanga gose aratwigorera arabereye gushimirwa ntituzomushimire atakiriho mbe bijya bintu muvyakira gute mu mutima? By'ukuri iki gikorwa ni igikorwa twatanguye ari ubwitange kuko nk'ahandi Gitega by'ukuri amashengero ntiyicarana hari n'igihe twatumiza inama bakaterefona ngo mbega aba n'aba barahari twavuga tuti barahari ngo ntituza mugabo nyuma buhoro buhoro kuko njyewe narize ibintu bya counseling narize bya resolution des conflits narabyize naramenye kandi nk'umuntu yize école normale avec la psychologie sociologie naramenye ukuntu ngomba kuvugana n'abantu kandi nkabatahura mu bibazo bafise kuko ziriya temperament narazize rero umuntu yashobora kuza nkamenya uko ndamufata buhoro jusqu'à ce que ubone ubu bose
tujya Bakundana. rero ni ukuvuga ubwitange bwarahabaye mu buryo bukomeye kuko narakoresheje amafaranga yanjye ku giti cyanjye nararaye amajoro ndiko ndatunganiriza abantu niba hari n'impapuro z'amaraporo nkagenda ngakura mu mufuko wanjye kuko Imana yarampezagiye simbura icyo ndya hanyuma by'ukuri nkabikora n'igihe tuba turi muri organe amadosiye barayampa nkatunganya neza hari n'abashaka guca ku ruhande ngo bampe agaturire ngabahakanira rero nyuma Imana nibarongora bakavuga baturiya mutama reka tumuhezagiye iyo bampezagiye ndashima Imana kandi biransunika kurushaho gukora kuko icyo tumaze nicyo tumariye abandi Imana yaduhezagiye ngo duhezagire abandi kandi ubwenge yaduhaye ni ukugira ngo dufashe abandi kandi yadusigiye n'ijambo ry'umwuzuzo ngo tuzurize abandi kuko rero twabihawe tugomba kubitanga jewe rero niwo mutima mfise niwo mutima wo kwitanga ngira uwo ari we wese numva yuko afise umuhamagaro nomufasha kugira ngo ashike ku Imana yamugeneye kuzokora hano mu isi niyo mpamvu rero iyo birankora ku mutima kandi nkashima Imana yuko by'ukuri barakonesa icyo nuba nakoze ndavuga ni Imana uzompe kurangiza neza ego twarabonye aho babashimiye muca muravuga ati ndanezerewe ariko ikintu ndabasabye mfukame munsengere Imana izompe kurangiza neza by'ukuri byarakoze ku mutima ishengero ni twaba tugifise iyo video tuzoyishyiramo mu kiganiro bayibone by'ukuri cyari ikintu ikorana ku mutima hama mu makuru numvise pastor kenshi ari igihe mwirigo gusa kubera mwagize ibikorwa byinshi nk'iminsi ya Mungu yoyo muva muhira mu gatondo mukisanga bwije n'ibindi mije ayo makuru niyo ayo makuru niyo by'ukuri jewe iyo ntanguye igikorwa narabaye umusukuti umusukuti atanguye igikorwa nta gihagarika atakirangiza kandi iyo esprit yambayemo nanjye iyo ntanguye igikorwa numva ko ntohagarara ntakirangize rero nuvuga ari iminsi koko nshobora kugira ngo akore ibikorwa n'igihe nakora muri turame kuko iriya turame nicyo nayitanguje yego n'igihe nakora muri turame nashobora no gukomana n'ibyo kurya bikaba biri ku meza mugabo mfise amadosiye imbere yanjye naruhuka ariko ndayarangize nkajya mbona tugishitse mu masaa 10 kandi ibyo kurya nabikomanze nkaca mpamagara umuplanto tugenda ubifungura ni uvuga rero ibyo by'ukuri birashika mugabo ubu nisi nkibikora kuko ubu umubiri ni fragile cyane kuruta uko byari bimeze ubu ndasima nkafungura akantu cyanke nkamvise akandi kantu bisa hafi nkagafungura ariko mu madimasho birashika impamvu bishika niyo ngiye mu makoraniro jewe singi ibyo kurya ibyo ari byo byose kubera umubiri hari igihe rero mugabo mba mfise amazi jewe buri munsi nshobora kujya hasi ya 2 litre y'amazi urumva rero ndanywa amazi hanyuma ngakora ibikorwa nyuma ngataha nkafungura tujya kurangiza ntawo bivuga ngo abimare murumva watuboneye izuba n'uwa kera n'umurambe umukambwe mu gikorwa c'Imana no mu myaka akoze byinshi arigisha mu makaminuza nukuri ni gitangaza kubagira pasi by'ukuri tubivuge mukiriho ni gitangaza kubagira kuko mwebwe muri gitabo dusomamwo namwe tukabigirako by'ukuri naje ubwanje ku ruhande rwanje ndabibabwiye amen amen Imana ibahezagire ibagire neza tujya kurangiza ni nta yihe manuro mwosangiza abakozi b'Imana urumva ko mwaciye mu by'ubuzima bigoye bitoroshe muva mu bihugu muja mu bindi twe birinda bitugora umuntu ariko arimuka ava muri quartier ajya mu yindi urumva ibihugu mu bindi ni n'ubuzima mwabayemo mu gikorwa c'Imana nike kintu mwohanura abariko baradukurikirana icyo nohanura abariko baradukurikirana
ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza atari kujya mu idini cyangwa ngo bitwe ngo n'abarongozi runaka. Kuko ijambo ry'Imana mu Baroma igihimba cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo ntimushushanywe n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose. Icyanshoboje gukora ibyo byose naho naciye hose nuko jewe sinigeze nishushanya n'iby'iki gihe. Numva maze kwakira Yesu nk'umwami, icyo mparanira no kwama imbuto zikwiriye abihanye, ntaraba akarere navukiyemo, ntaraba umuryango navukiyemo, ntaraba ubwoko, ntaraba idini, ndaba ikiremwa muntu kugira ngo nacyo gihinduke. Nicyo nosaba abakozi b'Imana, kuko abakozi b'Imana benshi n'abanyedini gusa, kandi bamwe babigiyemo ari cyubahiro gusa bagiye kurondera, abandi babijyamo ari abandi babihamagariyemo mugabo atari umuhamagaro wabo. Icyo gihe rero usanga badakora neza. Abandi hari ababigiyemo ari ubuhungiro bw'ibyaha bakoze mu mashengero, bagaca bagenda gutangura amashengero hariya bahunga ibya byaha bakoze hariya ari camouflage. Rero icyo nobahanura nuko by'ukuri abiyemeje gukora igikorwa cy'Imana bogikora nk'abakozi b'Imana, bazi ko bazotanga raporo imbere y'Imana kuri wa munsi. Rero bakami imbuto zikwiriye abihanye, ibintu by'uburyarya bakabivanamo, ibintu by'amoko bakabivanamo, ibintu byo gushaka ibyubahiro bamwe bigize utugirwamana, bakamenya ko umurongozi agomba kwicisha bugufi. Yesu yavuze ati ushaka kuba mukuru nabanza akorera abandi. Bamenye ko bahamagariwe gukorera abandi, nyuma Imana akaba ariyo ihabwa icyubahiro. Jewe nicyo nohanura abakozi b'Imana n'abafise uwo muhamagaro b'abasore nkamwe, nicyo nobahanura. Imana ibagiriye neza. Pastor, akantu kanyuma dusangize, ni ikihe kintu cyabanezereye mw'urwo rugendo rwose, cyabanezereye rwose? Ni ikihe kintu cyabababaje rwose kenshi mukunda kwibuka mw'urwo rugendo rwose mwagize? Biragoye, ariko reka mpere ku cyambabaje. Icyambabaje ni intambara nagize mu mashengero bangwanya kandi ko ndakora igikorwa cy'Imana. Kuko nk'igihe nari mpungutse nacyo mfise umuhamagaro udasanzwe wo gukora igikorwa cy'Imana, ngo nzogire icyo nzosiga Imana, nshimira Imana kubw'ibitangaza yankoreye. Mugabo naragwanijwe mu buryo bukomeye cyane kugeza igihe numva ko binkomereketse. Nuvuga ibyo by'ukuri ibyambabaje. Icyanejeje nacyo icyanejeje ni uko igihe cyose nahura n'ikibazo ngasenga Imana yaca inyereka inzira n'uko ibintu bimeze, ahubwo muri wa mubabaro nkakura umunezero udasanzwe. Amen, amen. Reka ntange nk'akarorero kadasanzwe. N'igihe nari ngwanijwe cyane ndi muri Methodiste Libre, Imana ahubwo nasanze bwari uburyo bwo kuntegura ngo ngende ahubwo ndongora ayandi mashengero atari aba Methodiste Libre. Kugeza igihe n'abarongozi iyo duhuye bavuga bati n'Imana burya si twebwe twakwanze, n'Imana yashaka yuko ukora ibikorwa hirya no hino. Urumva rero icyo nacyo cyaranejeje kandi n'ubu kiranezeza. Hari ijambo rimwe Imana yagiye inyereka ngo Uhoraho niwe mwungeri wanjye sinzokena, kandi by'ukuri niko byagenze. Ikindi ni uko Imana nubatse ku ijambo ry'Imana. Urabona ko Dawidi yavuze ati nari umusore none ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi ahebwe cyangwa abana biwe basabiriza ibyo kurya. By'ukuri uwo mugisha ndawufise n'ukundi neza. Twe tuhora tubivuga tukiri bato, mbwa mwebwe muri cyabona cy'iryo jambo. Yego.
Imana ibahezagire cyane pasi. amen Ndibuka na jewe ndi mu bibazo Imana yigeze kumbwira iryo jambo. amen Jeca ndasenga ndavuga ngo jewe mama yarasenga. Ntegezwa kubaho neza. Naho je vyongora kubwo mama yasenga. Amen. Namwe muravyemeza ko iryo jambo muribona nuno munsi no mu bana bacu Imana yarabaheza. Haleluya. Amen amen Pase amen bwira abantu akano kanyuma. Hari abantu bahaguruka mu murimo w'Imana. Ejo bagacika intege bakabiheba. Hari abantu bahaguruka mu murimo w'Imana. Bamwe bakanavangirwa bagata umuhamagaro. Abo bantu babwira iki uno mwanya? Abo cyo bahanura icya mbere nuko bakwiye kubanza kwinjira mu masengesho bakasabe Imana, kuko hari abajyamwo kuko bahura n'ibibazo bakicuza bakaca babivamo nk'uko wabivuze. Mugabo mwe n'abo bantu ni ukuraba mbega bagiye mu gikorwa cy'Imana barateguwe, mbega abo bantu bari bafise umuhamagaro cyangwa barihamagaye, mbega abo bantu barahamagawe n'abantu cyangwa bahamagawe n'ibyubahiro n'Imana koko yabahamagaye. Abo bantu rero icyo bahanura icya mbere, Imana ntitegwa akagere ngo uvuge ngo ndayiteye akagere ndigiriye, uyihungirayo nta ntabwo ushobora kuyihungira. Ni ukuvuga barahamagawe nibakomeza igikorwa cy'Imana, kuko Imana nizo kwigera ibaheba, kuko n'igihe yatuma abigishwa biwe Yesu Kristo yaravuze ngo nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, ngo kandi nzoba ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Urumva warahamagawe ugatumwa na Yesu Kristo, araguherekeza kuzogeza ku munota wa nyuma. Abo rero babivamwo baba baritumye ubwabo. Hanyuma abandi nabo bacangirwa by'ukuri. Burya ukuntu twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza biterwa n'ukuntu wamwakiriye. Mbega by'ukuri abo bantu bagiye muri uwo muhamagaro baravuganye n'Imana? Mbega kuko uri umukozi w'Imana, uri umurongozi, bariga barabaye forume ngo batahure igikorwa cy'Imana neza nuko bagikora. Mbega barize kuko ibyo ari byo byose ijambo ry'Imana hariya muri Timoteyo wa kabiri gimba ni cya 3:16 havuga ngo ibyahumetswe n'Imana bifise ububasha ngo bwo kutwigisha no kuduhana no kudutunganya no kudutoza indero nziza mu kugororoka, ngo kugira ngo dukore ibintu neza. Urumva mwe n'abo bantu barize ijambo ry'Imana ngo ribigishe, ribahane, ribatunganye, ribatoze indero nziza, kuko ijambo ry'Imana naho twaba dukoresheje na Mpwemu tugiye kuryiga tukaritahura. Abo rero bacangirirwa mu kudatahura ijambo ry'Imana neza. Bagende rero bakeneye kwiga kugira ngo batahure ijambo ry'Imana neza. Mpwemu Yera aba ari we ashobora kubarongora muri bya bikorwa, batahure ijambo ry'Imana neza, kuko iyo udatahuye ijambo ry'Imana neza uca ushaka kurisobanura uko ugomba. Iyo utarongowe na Mpwemu usobanura uko ugomba. Iyo ushaka kunezeza abantu kuruta kunezeza Imana uca usobanura ijambo ry'Imana uko wigombeye. Nizo ngorane rero cyo bityo bahanura ni ukwiga, hanyuma haje ikibazo bagasobanuza Imana umwanya wo gushaka gukoresha ubwenge bwabo bwite gusa. Ikindi ingorane zihari ni uko habayeho imico yo kuraguza imwe ya kera. Nuno munsi rero no mu mashengero usanga bashaka yuko bokurikiza uwo muco
noneho umurongozi bakamugira nk'umupfumu ngo reka nje kwa ntaka ambwire ibyanjye kandi ijambo ry'Imana rihari nibwo buhanuzi bwa mbere. Urumva rero icyo gihe bamaze kugira ikigirwamana umurongozi nawe aca yishyira hejuru akaca cyangirwa ibintu byose bikaba biba potopoto. Nibyo rero by'ukuri jye nohanura abakozi b'Imana nibige kandi n'amashuri bigamo na nyene bayitondere, kuko uko umuntu yamenye ibintu niko abitanga. Hari igihe ushobora kwigishwa n'uwayobye nawe ukatuyoba. Barabe babasenge kuko ubu hari ubuyobe bwinshi nk'uko bivuze. Abantu barafite inzara n'inyota mugabo barakeneye abungeri bazima. Murakoze cyane. Pasi tubashimire cyane. Murakoze cyane. Mwatubwiye ko mufite ibikorwa byinshi, ubutumire bwinshi aho mujya gufasha, ariko mwigoye murahaba kugira mudusangize ubuzima bwanyu. Yego. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane. By'ukuri n'ikindi gihe mubonye ko munkeneye ntushobora kuzoza kuko ibyo navuze ni bikeya, ariko ubundi nk'ibikorwa nakoze byo bisanzwe ni byinshi cyane nk'uko nakunze kubabwira, kuko jewe nararongoye urwaruka mu Rwanda, ndaba directeur wa education chrétienne mu Rwanda, narakoze muri koperative y'icyayi, narakoze muri koperative y'umuceri. Urumva nakoze mu bintu byinshi cyane, muri Turame, ubu murigisha muri IPG, kuri IPG. Urumva rero muri make ibikorwa Imana yagiye inshoboza gukora nukuri n'igitangaza. Ikindi jewe ndakunda kwiga, n'ubu nsoma ibitabo cyane, ndakunda siporo, naho ndi umutaha. Imana ibagire neza, murakoze cyane. Natwe mudusengere kugira tubandanye dukora igikorwa, duce mu makanda mwaciye. Murakoze cyane, karibu kandi biteguye guhanura uwo ari we wese no gufasha uwo ari we wese mu by'Imana izonshoboza. Amen. Nanjye ndasaba ngo muzonsabire kugira ngo nzorangize neza. Amen. Imana ibahezagire. Bakunzi bacu, murumva tuyaze byinshi, rero twarabemereye kujya mu bintu byunguka bibakomeza. Mubandanye mugumana natwe, tubashimire cyane, dushimira Moise ari nyuma ya kamera. Nukuri Imana ibahezagire. Gumana na Sanocom TV1.